Amahoro nshuti namwe bakunzi b'ibiganiro vyacu, iri ni ryasango ry'amakuru mu Kirundi tubashikiriza tukahera kuri zimwe mu ngingo nkuru ziyagize. Abarundi 25 kwijana nibo bonyene bashobora kubika amafaranga yabo mu mabanki. Ivyo bitigiri rero ngo biracari hasi cyane nkuko vyemezwa n'urongoye banki nkuru y'igihugu BRB, ahamagarira abanyagihugu kwijukira gukorana nayo mashirahamwe kugira bashobore kuronswa ingurane. Nta ngendeshwa nimwe irekuriwe kuzosubira guhagarara imbere y'amastation atari karatanga igitoro. Iyo ngingo yatangajwe n'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi mu itangazo ryo kuri uyu wa kane, asigura ko ari mu ntumbero yo korosha uruja n'uruza mu mabarabara. Mukanya muca mubikurikira mw'idonido ryano makuru. Ndasubiye kubaramutsa ndabana ikaze muri ano makuru mu rurimi rw'ikirundi. Umugwi w'igihugu ujejwe agateka ka zina muntu CNDH urasabwa gukorana n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike yaba ayahunze n'ayandi mashirahamwe mvamakungu kugira ngo yubahirize agateka ka zina muntu. N'ivyasabwe na komite ibijejwe mu ihuriro ry'amashirahamwe y'ibihugu ajejwe agateka ka zina muntu, ishirahamwe rikorera i Geneve mu gihugu c'Ubuswisi. Reka tubibaze Mihaye Kanyange. Mu vyo komite iraba iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu y'i Geneve yafatiyeko mu kuvuga ko CNIDH igifise agateka ko kuguma kuri statut A gushika mu mwaka uza, harimwo insiguro iyo mugwi watanze. Iyo komite ivuga ko CNIDH ifise ishaka ryo gukorana n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu harimwo n'abahunze kugira ngo igire amatohoza kwisinzikazwa ry'agateka kazina muntu mu gihugu. Ariko rero CNIDH ngo yagize amakenga ko abagize uyo mugwi eka n'abakozi muri rusangi bogirirwa nabi, inafatiye kubijanye no gusaba ko intumwa ya ONU idasanzwe yoza mu Burundi. Iyo komite ngo yararonse uturerero icisaba umugwi w'igihugu wubahiriza agateka kazina muntu CNIDH kubandanya ibikorwa n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike n'abaharanira agateka kazina muntu muri rusangi hamwe n'amashirahamwe mvamakungu igihe cose bikenewe kugira ngo uwo mugwi ubandanye wizewe. Ku kijanye no kugwanya ihonyangwa ry'agateka kazina muntu, CNIDH ngo yarerekanye ko ishira inguvu mu gucungera ingene abantu bapfunzwe mu busho n'amabohero, ikanaraba abafungiwe vya politike. Ariko rero CNIDH ngo ntiyoroherejwe n'inzego zimwe z'igihugu mu gikorwa cayo cyo gushaka ko Uburundi bwoshira umukono ku masezerano mpuzamakungu agwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu. Iyo komite y'i Geneve iremeza ko CNIDH ikora mu buryo butoroshe, igasaba uyo mugwi kubandanya igikorwa cyo gutuma leta yubahiriza agateka kazina muntu. Iyo komite iraba ibijanye n'iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu mu bihugu bitandukanye n'u Burundi burimwo, ihamagarira CNIDH kuza irashira ku mugaragaro ivyegeranyo vyayo kuyubahirizwa ry'agateka kazina muntu, iyubahirizwa ry'inkingi za demokrasi no gutsimbataza leta yubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu, ariyo état de droit mu rurimi rw'igifaransa. Arakoze Mihaye Kanyange. Igipolisi c'u Burundi kimenyesha ko atangendeshwa nimwe ikirekuriwe guhagarara imbere y'amastation atagitoro kiriko kiratangwa. Mu itangazo ryasohowe kuri uyu wa kane rigasomwa n'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Desire Nduwimana, asigura ko hari ingingo yafashwe mu ntumbero yo korohereza uruja n'uruza mu mabarabara kugira ngo umutekano wo mu mabarabara uhagararirwe neza, kugira ngo umutekano w'abantu n'ibintu worohe. Hafashwe ingingo n'ubugenduzi bukuru bw'igipolisi ko
ku masitasiyo ari mu gihugu cyose mu bisagara byose kizira yuko hari imiduga yirirwa itonze kwibarabara kuri sitasiyo ngo irindiriye kuronka igitoro. Ivyo rero si ku miduga gusa ni no ku mapikipiki ibigendeshwa byose mwibarabara. Ubugira kabiri no kwibutsa abene gihugu eka bose batembereza ivyuma mwibarabara ko kizira kikazirizwa gutembereza icuma ubona yuko igitoro ufise kitagushikana iyo uja hanyuma nguje kuzimiriza imodoka canke icuma cawe mwibarabara kuko ucuzibira ibarabara. Hakenewe rero yuko uruja n'uruza ruguma rumeze neza no ku masitasiyo ari hafi y'amabarabara. Umuntu rero azobirengako azohanwa. Igipolisi kirafise uburyo bukwiriye kugira ngo gigarukane umutekano kuri wese azoba yanse kumva gukurikiza iri tegeko. No kuvuga yuko rero kibujijwe ko umuntu asa nk'uwibagira imodoka yiwe kuri sitasiyo canke ku nkombe y'ibarabara zikaca zigira umurongo. No kurondera amakuru ukamenya yuko igitoro kiza kuboneka giheze naho utararonka cyo tahana iyo modoka yawe hakiri kare. Kunyonga imodoka rigakamira mwibarabara umenye yuko biteza umutekano muke kandi bihanwa n'amategeko. Ibitigiri vy'abarundi babika amafaranga yabo mu mabanki biracari hasi cane ku rugero rwa 25% kwijana bivugwa n'urongo ibanki nkuru y'igihugu BRB mu gihe ariko aratanguza kuri uyu wa kane umugambi wo guhimiriza abanyagihugu gukorana nayo mashirahamwe. Edouard Normand Bigendako ahamagarira abanyagihugu kwijukira gukorana n'amashirahamwe atanga amafaranga hamwe no gushingura amafaranga aho nyene kugira ngo bashobore kuronswa ingurane. Ibanki nkuru y'igihugu hejeje gutunganya igikorwa cese cyo kugira ngo duhimirize abene gihugu kwijukira gukorana n'amashirahamwe akora urudandazo rw'amafaranga. Ni ntumbero twihaye kugira ngo abanyagihugu bashobore kumenya ubwa mbere ivyo ayo mashirahamwe atanga, hama bamenye n'ubundi buryo bukoreshwa mu kuriha, kuko murabizi yuko benshi biyumvira yuko kuriha ari gukoresha gusa aya mafaranga aboneka bita cash, ariko dusanzwe tuzi ko ariho n'ubundi buryo ushobora gukoresha kugira ngo umuntu arihe. Rero kwabwira ngo duhimirize yuko abanyagihugu bamenya ubwo bundi buryo, bakamenya ingene bakorana nayo mashirahamwe, na cyane bakanamenya n'amategeko abagenga, amategeko abakingira, amategeko amashirahamwe ategezwa gukurikiza. Ikintu kijanye n'akaranga k'abarundi ko dukunda gukoresha cyane amafaranga tugomba kuyigumizako, ugasanga umuntu yayabitsa hariya iwe aho kugira ngo ayatware ahejeje nko gushora utuntu twiwe, aho kuyatwara muri amashirahamwe benshi bakunda yuko ayigumizako akayabika. Ivyo rero navyo ni ibintu ngira ngo biza mu mico, bizana n'imico y'ikirundi. Rero nivyo nico gituma twagize niki gikorwa kugira ngo duhimirize abanyagihugu batinyuke uvuye kudandaza umwimbu wiwe, ayo mafaranga yiwe ntaca ayatahana muhira, ahubwo agende yugurura ikonte, arondere ubuho hasigayero ama microfinance hariho hose, bagende bugurure konte babika ayo mafaranga. Abafise amakonte mu mabanki twita ama microfinance ni ku rugero rwa 25% rw'abarundi bafise uburenganzira bakuze. Ariko abafise n'izi zindi konte twokwita numerique ca mu telefone ngendanwa, nabo twiyumvira ko bashika hafi ibice 70%. Amakuru twabateguriye harabandanya. Abakurikirana abakozi mu bushikiranganje butandukanye basabwa gusuzuma yuko abakozi bashika ku gihe c'isaha 1:15 kugira batahe igihe c'isaha 9:15. Iryo akaba hari itegeko ritangwa n'umushikiranganje ajejwe abakozi n'akazi mu nama yagiranye n'abajejwe abakozi
mu bushikiranganje butandukanye. Muri iyo nama abo bakurikirana abakozi ariko barashikirije amakenga ajanye n'ibibazo uno munsi bijanye no kwiyunguruza. Ni nkuru tubaza Sheila Irambona. Nimba rero 7h30 wa mwanya navuga 8h de travail nta nsiguro nimwe yosigura ko entretien d'un dossier peut durer 5 jours sans réponse. Muri iyo nama hamwe n'abakurikirana abakozi mu bushikiranganje butandukanye, umushikiranganje ajejwe abakozi n'akazi yaragarutse ku kibazo cyo gutonda ku kazi, akaba yahamagariye abakurikirana abakozi gukurikira hagufi ko abakozi bakora amasaha 8 akwiye. Umushikiranganje akaba yamenyesheje ko iryo tegeko ryavuye mu nama shikiranganje. Mufise igikorwa kinini cyo kumenya yuko abakozi batonze amasaha yo bakoze amasaha bateze gukora batasha amasaha bateze gutahira. Iyi recommandation yavuye mu nama shikiranganje. Dutegerezwa kandi duhamagariwe gukora amasaha duteze gukora, gutonda isaha duteze gutonderako. Umukozi atonda saa 3 saa 2 na nusu saa 2 akacata saa 8 ntaco abaje gufasha igihugu. Umukozi ikibini cya kare tegeko no gushika ku kazi 7h30 isaha 1:30 akazi kagahera isaha 9:30 kugira dushobore gukora tugakoresha amasaha kwiye. Kaba vyateye amakenga abo bakurikirana abakozi mu bushikiranganje butandukanye kubera ikibazo cyo kwiyunguruza gihari mu gihugu. Mwiki gihe nivyoroshe amadeplacement nibiki mwe mwabitoreye inyishu nkuko babivuze, sinzi ko hari ico muba mwiriyumviriye ngo natwe mudufasha mukatubwira twaba tugiye gukora. Twagomba niyo bishobokanye ko bamushikiranganje mutugira iyo strategy mwaba mwarakoresheje canke ingene ahiwanyu baba baravyifashemwo kugira niba bishoboka natwe tuje kuraba ko cyo bishoboka iwacu abakozi baheze batonde ku kazi ku masaha hanyuma batahe ku masaha nyene. Kuri ivyo umushikiranganje Venuste Muyabaga akaba yishuye ko ubushikiranganje bwo bwose bukwiye kwiyungunganya buvuganye n'abakozi. Ko ico ahanini ni implication ya mwebwe abakozi kuko niba bikontribuwa none ko baba basanzwe bari habisi mu gatondo. Ikibazo ni kwironka sino amahera yo kuyatanga bahora yatanga hanyuma peut-être pour faciliter hashobora kuba mu intervention du ministère. Amakuru twakuye muri iyo nama nuko ubushikiranganje bujejwe abakozi n'akazi bwo bwashoboye kwiyungunganya n'abakozi kandi ko hari ubundi bushikiranganje bugera kuri butatu bwaje kungura ubwenge kugira nabone bashobore gutorera umuti ico kibazo cyo kwiyunguruza. Sheila Irambona nawe turagushimiye. Abanyagatumba bimuriwe mu kibanza ca Matyazo muri komine Mubimbi ni mu ntara ya Bujumbura barasaba leta kububakira amazu arinda imbeho. Abagira neza nabo babafashishe ibisaswa kuko ivyabo vyatwawe n'amazi. Basigura ko amahema bashikijwemwo ava mu bucagucagu kubera igikonyozi. Abarongozi b'iyo site ariko barashima gushika ubu imfashanyo bamaze kuronka. Ni nkuru tubaza Omendo wayo. Hejuru iyo bugire buce amama catangura gukoroka ku biti bishinze bitewe kwa makoma. Impome z'izo nzu bavuga ko ziva zifatanye zikagaburwa n'uduhema kubwo gutandukanya umuryango n'uwundi, zikikujwe n'amahema mbere n'ibisakazo n'amahema masa. Umuryango umwe wahawe inzu y'imetero nka 5 kuri 2 hatitaweho kubungana. Uw'abantu babiri ugahabwa inzu ingana n'iy'uw'abantu 10. Site Matyazo imaze kwakira imiryango yababa 600 iharugwamwe abantu barenga 1600. Ifise uburaro budashika 350 ariko inzu nshasha ziguma zubakwa. Abatararonka aho bakika umusaya basaba indara bamaze kuharonka. Abavyeyi n'abana bose hamwe bakarara muri iyo nzu itagira icumba. Aba bahaba biti hangare. Buraro twaronse ikintu twita hangare. Nko mu papa afise abana 8 akaba ari mu kantu katarimo icumba nibibazo ku muryango. Ahantu uburaro baduhaye aho tuba nta cumba kirimwo ntabwo hikinze turi hamwe na hamwe kuonye. Ikibaraje ishingubu nimbeho bavuga ko ikanyisha uburabira bibisasira hamwe n'ivyifuko bakabura gatiro. Turahanzwe nibyo turyamako. Hasi harakanye, hejuru iyo bugire buce amama catangura gukoroka nk'imvura. Tukaca tubura rero ku buntu turyama. Leta n'umuvyeyi dufasha otomatera. Jewe maze imyaka 69 ariko rero akabeho bamwe turyama. Urajije akarago hasi usanga munsi kakanya ari amazi nukuri bo dufasha bakaturondera nk'akantu koda turaryamako. Ntutandukanye umurango n'ijoro kumbeho yaho.
benshi usanga kwegerera imbabura kuva imbeho nyinshi ku murango. Ababa muri ico kibanza bamaze guhabwa imfashanyo zitari nke zigizwe n'imfungurwa n'ibitari imfungurwa nk'ibirago, ubureta n'ibindi. Abdul Karimu arongoye abandi yemeza ko utwo turago tudafasha kinini, agasaba abagira neza kubafashisha imatera. Mu mugwi w'igihugu jejwe gukinga no gutabara abashikiwe n'ibiza n'isibe barabahumuriza. General de Brigade de Police Anise Nibaruta awurongoye avuga ko amashirahamwe afasha muri ico gisata nk'irijejwe abimukira OIM ariko yitegurira kubashira ibindi bintu atari imfungurwa nk'amasafuriya, amasahani n'ibindi. Omer Nduwayo na urakenuye umuririmbyi Fernand arangabiye batazira DJ Fernando yatahukanye nako higanwa rya Isanganiro Award riheruka ritunganywa buri mwaka na radio televiziyo Isanganiro yagarutse mu Burundi inyuma y'iminsi itari mike yaramaze mu bihugu vya Buraya mu biteramo. DJ Fernando yavuze ko urugendo rwiwe rwabaye ngirakamaro cyane kandi ko gutahukana agashimwe mwihiganwa rya Isanganiro Award vyamuhaye izindi nguvu zatumye yakigwa agashigikirwa gusumba muri ivyo bihugu yahoramwo. Ni nkuru tubaza Christian Savye. Umuririmbyi aheruka gutahukana igitsibo mu higanwa Isanganiro Award itegurwa na Radio Isanganiro, Fernand Aransabiye azwi ku izina rya DJ Fernando, yakiranye igishika cinshi n'umuryango wiwe, abamenyesha makuru we n'abakunzi biwe ku kibuga c'indege ca Bujumbura Mercure Ndadaye bavyina batamba batarika. Bari banezerejwe na cane n'ibikorwa aheruka gukora mu bihugu nk'Ububirigi, Ubufaransa be n'Ubuswisi. DJ Fernando avuga ko urugendo rwiwe rwagenze neza. Urugendo rw'akazi novuga ko rwagenze neza cyane kubera ko mwagiye murabona amasanamu y'ingene ibiteramo nagiye gukora vyagenze. Ni ibintu nishimiye cyane. Abarundi baba hakurya y'amazi baranyitavye, baje ari benshi ku bwinshi. Hama kandi naragendeye na ambassadeur w'igihugu cy'u Burundi hariya mu Bubirigi, turavugana nawe nyene yaranashimiye, mwarabibonye kuri Twitter yaranditse aranshimira kubera ko yararungitse n'abantu baza mu biteramo nagenda akora, barabona ko ibintu vyagenze neza. Novuga rero ni iteka ridasanzwe, vyagenze neza cyane. Gutahukana ikibanza ca mbere mu higanwa Isanganiro Award vyamuhaye inguvu nyinshi gihe yari muri ivyo bihugu. Abantu twahuye barambwira ati Isanganiro Award ni ikintu gikomeye cyane gishobora kugufasha n'ibintu bitandukanye, kishobora kugeza ahantu utari wibaza ko wonagera. Abantu twahuye hariya barambwiye neza amateka ya Isanganiro Award, barambwira n'ivyo ishobora kunshikanako, ndetse hariho n'ivyo tumaze kuvugana n'abarongoye Isanganiro Award. Nibaza ko mu misi mugiye gutangura kuza murabibona. Uretse ibiteramo DJ Fernando yakoze, kabaye n'akaryo ko kunga ubucuti n'abasanzwe bategura ibiteramo bitandukanye ku isi bashobora no kuzomuha ubundi butumire muri kazoza. Amakuru twari twabateguriye ni hano duciye tuyagarukiriza. Ndabashimire mwebwe mwese mwadukurikiye, ndabifuriza no kugira ibihe vyiza.